Inyuma yaho twaganiye ku bintu bibiri guys, ni Morning Kiss ngarutse kandi n'ibintu bibiri bishobora kudufasha mu buzima bwacu canke kugira ubuzima bwacu buryohe na cyane cyane mu iterambere. Twarize ku cambere plan, kugira plan canke kugira integuro y'umunsi wawe, hama kandi turiga n'ikindi citwa discipline. Kugira discipline twarumvise neza usobanura bwa discipline ubwo aribwo, ntabwo ari ya discipline yo kwishure canke education isanzwe, no, ariko ni discipline yingene ukora ibintu byawe imbere yo kubiplanifya hacabaho discipline kubishitsa. Ni gute ubishitsa? Uyu munsi rero tugiye kuba twiga ibindi bintu bibiri guys, ongeza kuri discipline na plan, wongeze ko ibi bintu ngiye kukubwira. Inyuma yaho twaganiye ku bintu bibiri guys, ni Morning Kiss ngarutse kandi n'ibintu bibiri bishobora kudufasha mu buzima bwacu canke kugira ubuzima bwacu buryohe na cyane cyane mu iterambere. Twarize ku cambere plan, kugira plan canke kugira integuro y'umunsi wawe, hama kandi turiga n'ikindi citwa discipline. Kugira discipline twarumvise neza usobanura bwa discipline ubwo aribwo, ntabwo ari ya discipline yo kwishure canke education isanzwe, no, ariko ni discipline yingene ukora ibintu byawe imbere yo kubiplanifya hacabaho discipline kubishitsa. Ni gute ubishitsa? Uyu munsi rero tugiye kuba twiga ibindi bintu bibiri guys, ongeza kuri discipline na plan, wongeze ko ibi bintu ngiye kukubwira. Shalom shalom, nizere ko mumeze neza. Je musanzwe kuba muba mumenyereye ni Pastor Nahimana. This is World Vision TV online, making sure ko amaze kuba ukora sabone cyangwa subscribe. Nkizera neza ko mwe mamaze kuyikora, tubana neza ijana kuri kagenzi kako. Iyi ni World Vision TV, kola follow ku ma pages yacu ya Instagram na Facebook, guco ushore kuba winjoyinga mu bihe bigiye bitandukanye na cyane cyane amakuru ducisha kuri zo platform. Uyu munsi rero ntabatindiye ndabaramutsa, ariko ndabifuriza n'uwa gatatu mwiza. Iyi ni Morning Kiss, ikiganiro kizoza kiraza kiduhubura canke kitwubaka mu mutwe mu buryo bumwe canke ubundi, tugenda twiga ibintu bigiye bitandukanye. Nkizera rero ki gahunda izogenda irabaryohera mu buryo bumwe canke ubundi. Behind camera ndamushimira, ni umwe mu bahungu beza kandi dukorana, ni Rivcarde, ndanamushimira cyane. Okay guys, twagiye, nizera ko mumeze neza, ariko nawe utameze neza reka ndakwihangana. Ubuzima ni ups and down, ups and down, ni black and white. Uyu munsi yawe imeze nabi, ariko buke buke bikagenda bimeze neza. Twagiye rero, nizera ko mwamaze kuba mukora iyo sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icyongereza, ukore like please cyangwa j'aime, usige commentaire. Est-ce que ubibona gute? Turakeneye kubaka abantu canke kwiyubaka twebwe nyene mu buryo bumwe canke ubundi. Twa dufise profile imeze neza mu bantu, profile imeze neza mu bikorwa byacu, cyane cyane mw'iyi si yiruka cyane. Muri besi bayitwa ngo ni muri monde ya 4G. Twagiye rero ibintu bibiri tugiye kuba twiga uyu munsi. Ni icambere ni action cyangwa action, igikorwa mu Kirundi. Ikindi ca kabiri ni parole et promesse, ni jambo n'isezerano uha abantu. Nanzuye ku cambere hariho action canke igikorwa. Action nukuba nimba ufise plan ukagira na discipline, bisigura iki uraza gukenera ikindi ca gatatu, igikorwa. Kuko ivyo bintu byose, gukora plan no kugira discipline, biza kugira value canke valeur mu gihe ufise igikorwa utegeza gukora, mu gihe ufise action uza kumakinga neza ko ivyo bintu byose uza kubikoresha. Igikorwa rero tuvuga ni giki? Nk'ubu par exemple je ndi ku kazi, by the way, centre ville, soon as possible turaza tubabwira n'ivyo dusanzwe dukora. Akazi kiwanje canke igikorwa kiwanje nivyo, nk'ubu ndarosa akazi, je ndi umu informaticien, kora design, dukora ibintu by'ama invitation n'ibindi. Tuzobigaruka ko muri Top Multi Service Burundi, tunabaha n'ikaze soon as possible. Turaza tubakubita season 2 n'ibikorwa tuza kuba tugenda dukora. Ni ukuvuga ko nimba ndi ku kazi ndategura igikorwa kiwanje avec discipline, plan nayitegura, maze ko ntegura igikorwa ca ntegura
ingene nza kugikora. Nza kugikora gute? Reka dufate nk'ubu mpaye nk'akazi ko gukorera invitation. Muri ico gihe umpaye igikorwa, eske discipline nza kugikorana nini? Look, reka dufate iyo invitation kwikeneye mu yindi design ntafise, ariko nk'umu designer nteza kugira ico bitwa création. Muri iyo création nza gukora haza kubamwe ico bitwa action. Iyo action niyo iza itumakinga idushira mwitandukaniro hamwe n'abandi. Ukumva ati iki gikorwa ni naka yagikoze, ugashira ko na signature kwa dessinateur canke ku artiste bakora dessin. Uramaze kubona iyo baheje gukora igikorwa uzubona munsi yabo basize ko wayikoze n'izina ryayo. Hari ibikorwa rero ukora bikagenda bikubakiye izina ry'iwawe. Ibi ni kukijanye n'igikorwa. Igikorwa rero maze kucubaka ukoze action yiwawe uteza kugira umukiriya araje kwitura muragukoreraniye parole. Hari ivyo muganiriye, we mu vyo muganiriye ya parole nizoza kumakinga vy'ukuri burinde, kuko ivyo tuganiriye nivyo 100% nza kuguha we kuko mu vyo ushaka mu gikorwa cyawe. Parole tugiranira nivyo biza kutuma nkora ya action muri bwa buryo wewe uyifuzamo. Ntabikoze nk'uko ucuga umusubirishamo mpaka ngeze kuri iryo jambo. Ikindi cya gatatu nka bonus ni ikintu cyitwa promesse. Guys, uze wirinde kuri promesse umaze kubutanga. Nabahaye akarorero, iyo maze kwakira action cyangwa act cyangwa akazi nkashiramwo amajambo parole tukagira ivyo twumvikanye, hacabaho ico bitwa promesse. Promesse ni n'amasezerano cyangwa n'ivyo usezeranira umuntu igihe uza kubirangiriza. Nivyo yampaye action nayikoze, nagize nico bitwa parole, twakoraniye parole. Nivyo twashoboye kuba tuyagira igiye bitandukanye, ariko hacabamwo ikintu cyitwa promesse. Nimba invitation ziwiwe twaganiye ko nza kuzimuha nk'ubu turi mu masambiri, nimba twaganiye ko nza kuzimuha saa 6, niyo saa 6 nyene. Nibi bintu rero bigenda biratwicira carrière yiwacu. Nimba twavugaye ko ndazimuha 15, niyo ubare neza ko iyo 15 nza kuba nazimuhaye, ariko ico kiratugora. Kubera iki kitugora? Iyi ni yaka ikigaruka muri discipline. Nimba ivyo wemeye promesse yiwawe utagiye kuba woyikurikiza, bisigura iki? Hari ikintu kibura muri wewe, hari ikintu kibura muri twebwe, ariko kandi biroroha gukosora. N'ubuzima bwo kwimenyereza buri munsi. Promesse nivyiragoye gushira mu ngiro, ariko benshi baradutuka ngo uruhu rwirabura canke iyi peau noire yacu c'est tous les africains, ngo twebwe promesse zacu gusanga zitaja mu ngiro. Nivyo kuko nanje ubwanje ndiko bibabwira biranshikira, ariko haracariho umwanya wo kubikosora, haracariho uburyo bumwe canke ubundi ibintu bishobora kugendamwe. Ariko uyu munsi morning kiss, uyu munsi ku munsi wa gatatu twize ku bintu bitatu, ndabisubiramwo. Twize ku kintu cyitwa act cyangwa action canke igikorwa. Turiga kandi ku kijanye n'ijambo parole mugirane nabo bantu n'uwo muntu umukiriya cyangwa kwituye. Hama kandi tuca tugana n'ikindi no kwitwa kari bonus, ico twokwitwa promesse. Ese we uvyakiriye gute? Ibi bintu ni wabishira mu buzima bw'iwawe bizogenda bikubakira CV yiwawe. Ibi ni ibintu bitanu. Inyuma yaho twigiye kugira plan, integuro, tukiga kandi kugira discipline mu kazi kacu, tukiga kandi kugira gukora action cyangwa act yacu, twize kandi kurinda parole na promesse yiwacu. Ndabashimiye cyane, nizera ko aho muri mumeze neza. Ndabaramutsa mwese, ariko ndabwira ati ciao ciao. Ntizera ko yari program izoza irabanezereza buri gihe. Nizera ko mumeze neza. Ndabasezeye cyane, Imana ibahezagire. Ciao ciao and God bless you.